indenganya isanganya ryari rikomeye cyane ku buzima bwanje. Byagenze gute? Umunsi iryo sanganya riba wari umunsi w'itariki imwe y'ukwezi k'umunani. No kuvuga ko nari ndoye mu murimo w'Imana kuko nsanzwe ndi umukozi w'Imana kandi ndi n'umuvuga butumwa mu bana. Shalom shalom bakunda ijambo rya Accident TV, reka nizere ko mumeze neza bwakeye cyangwa mwiriwe bivaye namwe ku madukurikirana amerereye. Abatameze neza reka ndabaremeshe ndababwira ko ari Imana ihindura ibihe, umwanya Imana ishobora kuguhindurira ibihe urimo, kubera ko aho urira kubona amasengesho usengira yumva ibyo ukorera bibona, just yizere gusa nta kindi. So uyu munsi nakiriye wabonye ikiganza cy'Imana, w'Imana yakoreye igitangaza. Reka ndamuha ikaze wagira nawe abigishe abatahuze byinshi. Ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mwotwidondore. Ego cyane, ku mazina nitwa Niyonzima Isaac. Ndi umusore, ndi umuvugabutumwa muri Eglise de Roche, hano ku cyicaro gikuru cy'amashengero y'u Burundi i Bujumbura. Haciye igihe kingana gute ukijijwe? Haciye igihe kitari gito kuko navukiye mu muryango w'abakristo, nkorera muri Sunday School, hama nabatirijwe muri 2012. Niho novuga nafashe ingingo yo kumenya iby'agakiza, hama kugera uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Iyo tuvyutse turi bazima n'igitangaza c'Imana, ariko wewe wabonye igitangaza c'Imana gisumba kuvyo kuri muzima. That's why uri ngaho kugira ngo wamamaze izina ry'Imana biciye mu vyo yagukoreye. Umwanya nubwo wawe kutubwira intahe yawe. Okay, murakoze cyane rwose. Mfise intahe y'Imana yakoze mu buzima bwanje. Intahe yanje niyo kwamamaza ko Yesu ari umwami, kandi no kuvuga ubukuru bw'Imana, yuko Imana iriho. Dukwiye kwizera ko Imana iriho kandi yama yagaragaye ku muntu wari wese amaze kubona Imana imugenderera. Je rero Imana yarankoreye igitangaza yankoreye nacyo sikindi. Uyu munsi mfise intahe ngomba kubwira bariko baranyumviriza, bariko barankurikirana. Imana yarandokoye muri 2020 mu mwaka w'ibihumbi 2020. Indenganya isanganya ryari rikomeye cyane ku buzima bwanje. Byagenze gute? Umunsi iryo sanganya riba wari umunsi w'itariki imwe y'ukwezi k'umunani. No kuvuga ko nari ndoye mu murimo w'Imana kuko nsanzwe ndi umukozi w'Imana kandi ndi n'umuvuga butumwa mu bana, ari umwigisha wa Sunday School. Rero nari ndoye mu mvuga butumwa y'abana aha muri Bujumbura rirari, kuko niho nsanzwe mvuka muri komine Nyabiraba, aho bita benshi mu Kinuke. Rero mfashe urwo rugendo nerekereje ahantu bita Ibuhonga muri Bujumbura rirari, benshi barahazi. Gatoya, imbere yo kuva muhira ufata urwo rugendo, ntuwarimvitse ukuntu kuri bizarre par rapport yuko wahora wimva ubwa mbere? Basumva ati Imana igomba kukuburira kwayo kwa? Oya, nta bimenyetso nigeze nshobora kugira canke kubona, usibye ko nari ndoye mu murimo w'Imana, mfise umunezero w'igikorwa c'Imana. Kuko subiye inyuma gato, nari mpejeje umwaka w'ishure, nari naraye mpejeje gukora ikibazo ca leta kimpa uburenganzira kwinjira muri kaminuza mu mashuri yisumbuye. Rero nari mfise umunezero wuko ndangije amashuri, kandi n'umunezero wuko ndoye mu gikorwa c'Imana. Tuko nyene nta kindi kintu nari mfise atari umunezero. Ego. Iyo accident kimara kuba, bigeze bimvira ko ari abantu baba bakuroze kini, babizi ko abantu biyumvira. We iyo ide ntigeze kuza mu mutwe?
no kuvuga accident gato nkigira accident nafashe moto nipakije mba ndi kumwe n'umumotari tuko turagenda dushitse haruguru y'Ibuhonga niho twagera ahantu mwikuru baduhwana n'imodoka imanuka natwe tuduga umumotari yari kuri vitesse ndende canke umuvuduko muremure hanyuma duca duhwana n'imodoka imanuka rero imodoka yamanuka yari mu bwoko bwa TI yahushije umukono wiwe w'abamanuka duca duhwanira mu mukono wacu twe tuduga niho twashoboye kugiranira iryo sanganya ryari rikomeye cyane gose hanyuma tumaze kuba tugonganye n'iyo modoka byabaye ibintu bikomeye gose ku buryo bw'uko jewe nasekanye n'umumotari maze gukubitana umumotari agurukira nkariya nanje cyo nkubita amaguru kuri ya modoka imodoka iranyirenza mu yandi majambo naguye kuri parabolize y'imodoka hejuru hama Imana irankingira sinaba nkikorokera mu barabara ya modoka ikinshibura ku mubari w'ibarabara kure nk'ahari yanye nagiye kujya kwipine nzungurukira hejuru muri uko kugwa hasi ubwenge bwaratakaye no kuvuga ngo isagoshi narivse kubera nari ngiye mu rugendo igurukira nk'ari ibirato nari nambaye bigurukira nk'ari yanye jerere Imana ndinda sinakubita umutwe mu barabara amaguru niyo cyasubira mu kugwa mu barabara umutwe niwo nagwiriye ibikanu no kuvuga kubera nagiye nk'ipine no kuvuga juste nkigwa hasi ubwenge bumaze gutakara sinasubiye kumenya yondi haheze nk'iminota nk'itanu niho nagiye kubona abantu bankungeye ubwenge bugaruse naho nyene sinashobora kuvuga kuko ipepu zari nyinshi cyane ziko ziraduga zincamwo no kuvuga abantu nagiye kubona ari benshi cyane bamwe nibo baciye bamfata ku mutima numva amajwi avuga ngo umuhungu wasa n'upfuye uwo musore ngo arapfuye bimaze kugenda uko wewe wiyakiriye gute nkuba yagonde bugati Imana akora ikimbaye ko kanira ngiye mu gikorwa cyawe akenge kariko karaza naravyibajije ivyo nibajije navuze ati Mana ubu mwanya nyene nari ntandukanye n'isi nari mpfuye kuko sinashobora kuvuga ivyo nivyo vyabereye mu mutima gusa ikintu cyaje ubwa mbere niyumviye ati none Kamana ntari niyejeje byari bimeze gute mu bugingo bwanje ahubwo uwo mwanya wawe ego warugiye mu gikorwa c'Imana ubwawe ntutubeshe bari kuja mu ijuru caye mu muriro wiravye ukuntu wari umeze ico gihe niravye ukungene nari imeze mu mutima nta jwi nari mfise byariko rinyagiriza icyaha canke ikibi mugabo kubera impungenge z'ubwoba bw'umubiri maze gusubira mu mubiri ubwenge bugarutse niho naciye niyumvira ati ariko Kamana nyene narimvanywe mu mubiri mbega nari gucanshikira hehe ko urufu rwa accident narutinya cyane gose kuko muri jewe naranka urupfu rwa accident ni mubyo nari nasabye Imana ndanka accident nize yigerishikira rero nicasanga ikintu umuntu kenshi atinya nico gishobora kumuhitana muri uwo mwanya ubundi bwobwo n'ubwoba bw'umubiri bwagarutse buramfata ubundi bwobwo je nari meze neza nta kintu usivye ubwoba nyene bw'umubiri umuntu umwe niwe yigeze kumbaza arambwira ngo nk'ubu nk'ufata ibyo uri kuriyumvira akabishyira ku gipankarte ngaha centre ville uwo maramara cyane ntiwo maramara uwo maramara kuko byaba bigiye hagaragara oya ari byiza ntiwo maramara ari byiza ntiwo maramara mugabo so aho hantu wavuye gute muri uwo mwanya nyene barashoboye abantu kungwanirira baranshikako baranyegeranya kuko isanganya rikinshikira muri uwo mwanya nta nguvu nari mfise nta nguvu nari meze nk'umuntu yapfuye ukuguru kuri hariya ukuboko kuri hariya mu yandi majambo numva isiri kirazunguruka nabona isiri kirazunguruka mbona umwiza wo kubura ubwenge no kuvuga muri ico gihe niravye akenge kagaruse nasanze ipataro nari nambaye ryatantamusemwo kubiri novuga ngo imeze nk'ukujya kw'ijipo ijipo y'abigeme kuya nyene niko yari imeze no kuvuga ko
nasigaye muri kariya kabutura k'indani niko nasigariyemo. aho hantu wahavuye bigenze gute? ni ukuvuga ko bamwe n'abandi barashoboye kuntabariza baravuga ati no muntu tumutware kwa muganga kuko yasinzikaye cyane rwose kandi biraboneka no gufashora gupfa. Abantu bamwe baravuga tuti reka duhagarike imiduga iri kiragenda tumusabire lift bamutware kwa muganga byihuse cyane kuko umutari wewe ahantu yari ari wewe byarafumanije nasinzikaye cyane rwose. Yego. Bamaze gushikana kwa muganga byagenze gute? Kuko hari abaganga bamwe cyangwa ibitaro iyo bajyanye indembe bigorana cyane kumwakira batabonye nyine kumugonga. We byagenze gute? Hari igitangaza kinini novuga cyagaragaye bakingonga uwo mwanya nyene. Byaragaragaye ko ikiganza cy'Imana cyari kumwe nanje. Burya hari imodoka muri uwo mwanya nyene yacirengana y'abategesi pick-up zibiri n'umutegesi. Muri uwo mwanya nyene babonye bibaye batega ubwoba bituma batorengana baca bafata umwe yatugonga baca bavuga ati guma ngaho nyene kuko bigaragara uri mu kosa kuko barapimye barabona ko uwo muntu yatugonza ari mu kosa. Baca bavuga ati uno muntu bwa mbere na mbere ikaba bajane kwa muganga. Mugabo wewe tugutegese yuko uzobakurikirana iyo bari hose kuko bigaragara ko ari we wari mu makosa. Baramwaka n'ivyangombwa n'ibindi twebwe baca baradutwara Bujumbura muri Médecins Sans Frontières niyo bace banshikana. Ngishikayo urumva naho nyene ntibyari bimeze neza kuko bace banterura mu modoka imeze nka double cabine banjyamikayo banseguza ya sakoshi yanje yarimwe impunzi kubera nari ngiye mu murimo w'Imana. Rero ndiko ndagenda mugabo byari bikomeye cyane kuko uko numva umubiri umeze nta bugingo nari mfise nari meze kujya kubuyi ikintu cyabaye nk'ubuyi nari umuntu adafise ubugingo. Imodoka rero iciye mu kinogo na cyangwa minduru cyane wamenga ukuboko kuravuye ko cyangwa ukuguru kuravuye ko nari meze nabi cyane rwose. Nari umuntu nyene ndindiye ubutabazi bw'Imana ndaho. Naho nshikiye muri Médecins Sans Frontières baranyakira. Bamaze kunyakira barambaza ingene byagenze sinashobora kwishura kubera ubwenge bwari bwagiye ntibwari butondetse neza. Nababwira ati nakoresha ibimenyetso. Barambwira haguruka ugende gende. Ndababwira mu buryo bw'ibimenyetso ati ntibikunda. Niho baca banzanira chaise roulante baransuguma bantwara kubonana n'umuganga. Muganga turavugana nyene ndina natandamira nk'usohorijwe kubera mu mutima narababara cyane kubikanu nkababara umutwe wose mu maguru kubera bitakunda ko mvuga. Niho rero umuganga yankorera ama examen ambwira ati uko kuntu wewe wababaye nta mpamvu nimwe yuko twokwakira ngaha muri Médecins Sans Frontières. Byiza nubana ni reka tukwandikira urupapuro tukurungike muri wa karete naho turafitiyeyo abaganga kubera twakira indembe abantu dushobora guca ukuguru ukuboko. Rero wewe barashobora kuza kugufasha hari yanyu. Mugabo gato yaho barashoboye kumpa imiti yo kufasha nyene ububabare cyane mu mubiri kandi ndababwira yuko nashoboye kugira n'ikibazo ku buzima bw'umuntu w'umugabo kubera iryo pataro ryari ryankase mu ntambarazo byakunda ko ntambuka naho nyene hari ikiguma. Ina yawe ni ndende rwose. Wamaze igihe kingana gute urwaye? Okay, namaze amezi 8 ngwaye kuko inyuma yaho naciye nza kuvurirwa muri ibyo bitaro. Narashitseyo mugabo inyuma yaho barankorera ama examen baranshira no kunuze no ku radio bararaba ko aho nayo inyagaye mu mitsi canke mu magufu. Nyuma yaho baca bandungika muhira kugwarirayo. Rero muhira niho bace bambwira ati tuzoza turakuvura utaha ugaruka. Rero naciye nza ndakurikiranwa n'abaganga muhira amezi 8 yose yaraheze ngwayeye. Mugabo nyuma yaho byarakomeye cyane kubera amaguru yari yasinzikaye. Amaguru acarabyimba kubera amaraso atatembera neza. Abaganga bakomeje bankurikirana bantera n'inshinge zo kugira ngo amaraso asubire gutembera mu mitsi. Ico gihe warugwaye ntumva umenga Imana yagutaye ntwigeze wumvira kuja mu bapfumu mugira bishobokire n'ingoga?
oya kubera nisanzwe nizeye ndi umukozi w'Imana naguma nishize umutima ku Mana cyane ko Imana izonkura muri ivyo bihe nari ndimo nkavuga ati Imana izontabara kuko nakomeza nsenga kuko n'inyuma yaho narabonye ikiganza cy'Imana Imana iranandungikira n'abakozi b'Imana bavuye mu gisagara cya Bujumbura ntazi iyo bavuye ntazi ukungene baje barambwira ko ari Imana barungitse baje kunsengera byagaragaye nk'imitego ya shetani y'abadayimoni y'abaroza abapfumu baransengera ndabona ko ari ikindi kiganza cy'Imana kiri kuri jewe ego inaha yawe twabivuga tuvuze ngo ubivuge byose ko byagiye bigenda umuntu yigira ama parti ariko hamwe mu ibyo bihe wabayemo wabonye ikiganza cy'Imana yego gusa ibitangaza bitatu wabonye uvuga ati ni Imana yashatse kunyongera indi chance kubera ko hega anye gupfa k'umuntu Imana yo ibizi igihe umuntu azopfira byanka byakunda hageze kugenda uragenda gusa wabonye yuko Imana kigufise kundi mugambi hari bitangaza bitatu wabonye mu kuba muri ibyo bihe nibi canke bibi bitangaza byose wabonye igihe muri ibyo bihe igitangaza cya mbere nuko Imana yanyongeye iminsi yo kubaho nk'uko Imana yayongeye Ezekiya nicyo gitangaza Imana yakoze kuko nabo bakozi b'Imana Imana barungese yababwiye ati mubwire yuko ndamwongeye imyaka yo kubaho ati kuko mu bikorwa yankoreye narabonyemwo agakogwa kamwe kakoze ku mutima wanje je uhora icya kabiri nuko igitangaza nabonye nuko Imana nabonye impagurukiriza abantu bashobora kunkurikirana bashobora kunsengera ntazi iyo bavuye aho icyo cyose n'igitangaza nabonye kuko muri icyo gihe umutima wanje wari kwihebura umutima wanje wari kudendekirwa mugabo nagiye mbona Imana igaragara ku buzima bwanje yego hari abantu benshi uyu munsi bari mu buzima butoroshe bari mu bibazo basaba aho bagwaye basi ntamerewe neza basa n'abihebye ni nk'ihe mpanuro baha ni nk'irihe jambo ryo kubaremesha bababwira je no babwira ati nibareme kuko Imana iriho iracakora uko yakora ibitangaza kera na none umunsi yitwa Imana kuko ikindi gitangaza nabonye ko umuntu afira igihe niryo jambo riri muri Samuel igice cya mbere ku murongo wa 6 havuga ngo Imana niyituma umuntu abaho kandi niyituma umuntu apfa mbere ikanamumanura ikuzima ikongera ikanamukura icyo nico novuga ko uwo muntu ashobora kuba agwaye ariko anyumviriza ashobora kuba ari mu bihe bitoroshe namenye ko Imana iriho kandi Imana by'ukuri ayizere kuko nanje narayizeye ndabona ko Imana ifiseho umugambi cyane gose ego reka ndabashimiye cyane kuba mwemeye tukabatumira mugasangiza intahe yanyu abandi bantu kubera ko hari menshi Imana yakoreye ibitangaza gusa uwo munsi batariyumvamo kubivuga bacafise ubwoba muri bo ati akimana yankoreye ni gatoya okay imbere y'Imana nta kintu gitoya kihaba reka ndagushimiye cyane murakoze cyane gose ego murakoze cyane gose gusa hari ikindi kintu numvise numva nogenda nsangije n'abandi burya igufa ry'umugororosi ntigigera rivunika Imana iratuzigama muri ubwo buryo ko nanje muri iyo ntahe igufa ryanje ntigigeze rivunika amen igufa ryanje uburyo ritavunise ibintu Imana yakoze ukuguru kwari kuvako kuguboko kwari kuvako mugabo nasanze Imana irazigama n'amagufa y'abagororotsi rero mpamagarira umuntu wese ariko yumviriza ino ntahe yizere ko gukorera Imana ari byiza cyane kandi n'uyu muntu atarizera ngo ave mu vyaha kanaka Imana ikimukunda kandi mufise ko mugambi umwanya n'umwanya ishobora kumukorera ibitangaza nk'ibyo yankoreye rero hejuru y'ivyo naye yanje ni ndende cyane ndabashimiye bamenyesha makuru mushoboye kumpa uno mwanya nk'uyu wo kugira ngo sangize ntahe n'abandi bose kandi ubufise ntahe ntahore reka tuvuge ko Yesu ari umwami tuvuge Imana ko igira neza tuvuge ibyo Imana ikirakora abantu batarizera bizere ko Imana n'uyu munsi gikora kuko nanje yarankoreye ibitangaza murakoze Imana ibahezagire bahungisha bakunze ijambo rya Kiza TV reka ndabashimiye cyane kwa mwabanye natwe umwami Imana
aduhezagirane namwe murakoze cyane.